Siri Champion TV. You are my champion. Leka ndabaramutse nongere ndabahipfurize ibihe byiza ndabaramutse kandi agena ndabipfuriza ubuzima bwiza nuko bisanzwe umusure hejuru tongeye kugirirwa ibakwe ryo guhura n'umwe mu basore bameze neza in town mu gisagara ca Bujumbura murabona yuko ibintu biguma kuba fresh sana ibintu bikomeza kuba neza cyane nkuko umuntu abavyifuza amakari ndababwire ko ndabakunda cyane. This is Musiri Champion TV on the Louis Selector Man in town Basiriano Indundi kasura y'abasupu y'ubunyegere nkuko bisanzwe tuba turi kumwe umunsi wundi shimire n'abantu mwese mudukurikirana umunsi kundi mutoreka yuko mudukunda cyane amakandi ndabitse ko turi kumwe na DISARA ikigo gisanzwe kijejwe ku abantu bafise ubumuga bugiye butandukanye wowe ufise ubumuga bugiye butandukanye egera DISARA dukorera mu Cibitoke ca Rugombo hama i Buganda utwegereye turashobora kubigufashamwo ubumuga bwari bwose abaguhuma amaso amaguru canka amaboko kutabona uko bisanzwe kose bete ubuzima busanzwe turabigufashamo hama kandi murabona umuntu turi kumwe hano uyu turi kumwe ni Bukuru Jean Marie nza ndamwakira kuri micro murabona ko aberewe cyane ameze neza karibu cyane papa. Murakoze cyane bamukije amahoro y'Imana. Ego rabishaka micro ku munwa hashira hasi ni bon uku boss uku ego cyane umeze neza. Ego ndashima nukuri. Yesu nashimwe niko bakunda kubivuga. Amen. Bukuru Jean Marie ku bantu batamuzi ninde urashobora kubibwira hama asanzwe asengera he mu buzima busanzwe akora iki? Mu majambo make akazina kanje nkuko mwavyumvise ni Bukuru Jean Marie. Ego. Sanzwe sengera kujya gatandatu kuri Betel mu Buterere. Ego. Naje ngaho kugira ngo ndabaha ikaze ni karibu. Yerekeye aho tugiye kwikura naho tugiye kwishira. Ego. Akaba ari ku ruhande rw'abajene. Abajene bubu turafise ukungene tugiye kugwa. Bakora ibintu bitaja mu ngiro. Kubera iki kubera gutamenya kwacu. No kuvuga ndabatumiriye gukunda Imana. Ego. Ndabatumiriye gukunda Imana. Kubera akeshi ibintu bikoze atamana irimwo ngo bibemwo wa mugisha na irabisha kwa kamikro musaza ngo bibemwo wa mugisha w'Imana byose ntibitera bije imbere. Ego cyane kubw'ivyo rero ndatumiriye abajene bose bafise impano zitandukanye baba impano barose bakuye mu mashuri canke ndemanwa canke n'izindi yuko bonyegera kugira uraba muri kamera musaza kugira ngo dushobore kuganirako ike muri ivyo. Ego cyane hama bukuru usanzwe uri umwe mu bajene bifuza yuko abantu bashika kure umwe mu bajene wifuza yuko abantu donc abandi bajene ushobora kubashira hamwe mukagira ico mwishikanye ko urabona muri iki gisagara canke mu micungararo yaho hari gihe usanga kunda gusanga abajene bakritika ibyo bakora canke bafite inata ku kazi bakora hama kandi bivanye n'ibyo ugasanga barabikora mugabo ntibashira imbere nibaha ikibanza yabaremye kugira ngo ibarongore nyene neza muri wa murongo ya line abari yo mugenderako nigiko ushobora kubwira abantu rero bamwe na bamwe donc bitwara muri ubwo buryo. Icyo fise kubabwira ashaka ndabahanure yuko ivyo byose bakora badashize imbere Imana ngo bashira imbere amasengesho yayo nta na kimwe kizashobora gukunda. Ego cyane ivyo rero ndabatumira yuko ubwa mbere na mbere cyo bamanza gukora ari kwegera Imana hama bakayisaba bakaza gushira muri en pratique ya migambi yabo ari nuko Imana yamanje kuhaba. Ego cyane ara présence y'Imana byose nta na kimwe kitazoshobora gukoreka. Ego cyane kubw'ivyo rero ndabatumiye nk'umugenzi wabo nk'umwe mu majene baciye akenge mbere b'inzobere muri ivyo ngo bashobore kutwegera dushobore kuvugana dushobore kugihurizako kuko nta mahera bisaba atari ubumenyi gusa n'amahoro y'Imana. Ndabahaye karibu. Urabahaye karibu mbo nk'umuntu w'inzobere ubifise mu burambe donc wabigenje gute kugira ngo witeze imbere mbega witeje imbere kubera gusenga witeje imbere nyuma yuko ufise impamya bushobozi canke ubushobozi bugiye butandukanye ubikoresheje no gusenga canke vyagenze gute muri rusange? Je kugira niteze imbere mu bisanzwe namanje kumenya Imana ngenera mu bwitonzi bw'Imana no mu nzira igororotse yayo hama irantumbereza muri wa mugambi wanje mbona gushinga intambwe kubw'ivyo naciye mbona ko shobora kukenera abandi bagenzanje nkabakura mu muzimiza barimwo nkabashira mu muco. Ego cyane rero ara présence y'ivyo nuko bomanza nabo bakamenya Imana hama bayimenye bakanyegera nkagira aho ndabashikanye ata mahera bisabwe
canke atagiturire bisabwe ari ubumenyi gusa. Ego cyane. Barahawe ukariko. Ego cyane. Merci beaucoup. Aha nkunda kwibariza utubazo tubiri hagati y'umuntu akijijwe n'umuntu adakijijwe ni irihe tandukaniro ushobora kuba wotanga wewe? Hagati y'umuntu akijijwe canke udakijijwe. Ego. Duhereye ku muntu adakijijwe, akeshi urakora ibintu ugasanga abantu benshi ntibabikunze. Uko usanga harimwo ibinyoma. Ego. Ntihabemwo kwizerana. Ntihabemwo no gushigikirana. Ego. Ariko iyo wakoze ibintu ukijijwe uri mu Mana wujujwe neza, Imana yo nyene irakurongora ikagira intango n'iherezo ryiza bishimikiye mu kuri, mbere ukaba nagreye. Kubw'ivyo ndabaha ikaze ni kari bugira ngo tugiye gupira mu muco umeze neza. Ego cyane. Merci beaucoup. Bukuru Jean-Marie urubatse? Ntiwubatse. Uracara umujene. Ubona gute donc ukiri umujene ukaba wubaha Imana? Basi ngomba kugira ngo umbwire abandi. Ni gute kwanza wakiriye Imana hama waje kubikuramo inyungi yahe? Kugira ngo abantu donc batarakira kandi gakiza nawe uze guca ubaha ingingo zishobora kuba zobafasha kugira ngo babone ingene bo kwiteza imbere bitanguriye mu gusenga. Uko nagiye nkizwa. Ubwa mbere na mbere naragiye nkora ibintu. Très bien, merci. Naragiye. Uti rero. Ego. Hama namwe bajene. Jewe gukizwa kwiwanje. Naragiye nkora ibintu. Mbona aho gutera imbere bitera bisubira inyuma. Kubw'ivyo nico catumye nanje nkunda gusenga cyane. Kubera amaze kuja gusenga narakoze ndatsitara ndagwa biranka yuko shika. Hanyuma maze gushika muri kwa gusenga niho nagiye mpurira n'abatabazi n'abashobora gufata mu mugongo. Kubera iki? Kubera bambonyemwo ubwizigirwa n'ubuntu biciriye mu gusenga. Ariko akeshi utarapresiza ya presence y'Imana abantu benshi bakuma bagufata nko kumengura imvwayo. Utashobora gukora ikintu ngo gishoboye kuja imbere kugiraho ugikuye naho ugishikanye. Niyo mpamvu nanje ntumirira bene wacu kugira muri uwo muco kandi dufatikanijwe na ya Mana atagizashobora gushoboka. Neza byose birashoboka. Merci beaucoup Bukuru Jean-Marie. Hama Bukuru Jean-Marie, hariho umuntu ariko aragukurikirana kuri televiziyo iyi saha right now turiko turavugana, ni giko ushobora kuba uwo mubwira donc yokoresha kugira ngo ahinduke rero nawe ashike muri wa mugambi rero? Ego murakoze cyane. Ikintu yoshobora gukoresha kugira ngo ahinduke ashike muri wa mugambi w'Imana nuko kameme yokwegera umuntu mugenzi we nawe sinubundi nababwiye anciye ko byose birashobora gukoreka. Akamanza akamweka kwanza aho ashobora kuja gusengera n'aho ashobora kwakirira akagakiza k'Imana. Hama umunsi umwe akagenda akamutemberera ati ndakeneye isaha nini yuko dushobora kuja gusenga bakajana bakumva bwa butumwa bw'Imana. Bamaze kubwumva Imana izokibaha presence yo gushika muri wa mugambi wayo. Biciye muki nuko babonye byukuri yuko afise ubuntu n'ubushobozi bwo kugira aho yikuye naho yishikanye. Neza cyane. Merci beaucoup urakoze cyane. Hama ku bantu nabo donc bamaze kwinjira mu gakiza neza, donc nk'ugwaruka dumaze kwinjira mu gakiza mugabo rukaba rutari bwamenye kwiteza imbere kuko hariho agakiza, kumenya agakiza donc hariho kuronka nk'ubu nk'akarorero ukaronka déplacement, hariho no kumenya kuyitwara. Urumva ni ibintu bibiri bitandukanye. Hariho rero ufise akajya gakiza ugwaruka rufise kwa akajya gakiza mugabo rutaramenya exactement ingene rushobora gukoresha akajya gakiza kugira ngo donc kwiteza imbere. Urumva ko harimwo kagakiza kukagira ukakakuramwo n'impamya buri donc ni nyungu avantage. Urumva ni gikushobora ninge nubuhe buryo bashobora gukoresha kugira ngo kakakiza kakababere rero donc akazobateza imbere ejo canke ejo kujya muhura kavuga ati wow uyu muntu arakicicwa. Ego murakoze cyane. Nk'umuntu amaze gukizwa mugabo atarabona ukungene ashobora kwiteza imbere, novuga yuko ashobora kuca muri iyi nzira. Mu gihe ukijijwe urashobora kuyagana mugenzawe ubonye akijijwe uga ari naho yishikije ukamubwira icuri. Umaze kumubwira icuri ukacuza muri presence y'ibikorwa bikenewe
ku rushengero kanaka cyangwa mu by'Imana ukitanga ukagira icyo werekanye muri icyo gihe wa muntu amaze kubona yuko ari umugambi wiyumvira ku Mana akabona nuko ushoboye ntazoreka kugufata mu mugongo kubera ibizoba birimwo y'Amana. Ego cyane. Hama usange umugambi wawe urabaye agreye biciye mu Mana biciye no mu kuguruka no mu kuyubaha no mu kugira icyo wumva wokora gigushikana imbere kwiterambere rirama. Ego cyane. Merci beaucoup urakoze cyane. Mbo kuri uyu mwanya uri kuragerageza ugize nko gukompara uri kurabona donc abajene biki gihe mbega benshi barakijijwe canke benshi ntibakijijwe. Ngiye kuraba kubw'ivyo abajene benshi ubu unye bamwe barakijijwe abandi ntibakijijwe ndetse n'abakijijwe baravyitiranya yuko bakijijwe nabo badakijijwe bakabigira nk'inyungu zabo abandi nabo bakitwaza yuko ukizwa atanyungu birimwo ahubwo ari ryo terambere ry'ubujuju kumbe niryo terambere ahubwo rirama ryo gushika imbere kuko nta kuntu wogira aho wishikanye kwanza utamanze kuufise y'Amana niyi kurongoza ko niba yarakuremye niyibizi nico yaguteguriye ivyo rero by'ubujuju nivyo turi ngaho kugira ngo turwanye uyu munsi nkabasaba yuko bonyegera amafaranga bisabwe canke sigiturire bisabwe nuko gusa baba bafise wa mutima ukunda Imana bagafitani na wa mutima wo kwiyumvira kugira ngo bagira aho bikuye naho bishikanye mu iterambere ryabo rirama baravye aho tugeze ubu uye ku kintu kijanye n'ubukene ukunye twashobora kugitsinda biciye mu bumenyi twagiye duhabwa canke dufise ndabatumiriye karibu. Ego cyane, merci beaucoup. Uravuze ati ndabatumiriye kugira ngo tuje hamwe dusenga Imana hama tongere tuniteze imbere. Hariho gusenga Imana mu buzima busanzwe harimo no kwiteza imbere. Donc mu buzima busanzwe byose kuko birajana. Hama ni gute ubona wewe muri iyi minsi abantu bamaze kuba bariteje imbere bavyitwaramwo. Donc harimo urashobora kwiteza imbere Imana yaramugiriye neza yariteje imbere mugabo gasanga ari karavyitwaramo ukudarushaka. Wowe ubibona gute iki kintu? Ego mugize neza cyane abeshi barakora baciye muri y'Amana bakagira aho bishikanye ariko ntibashobore gusubira kwibuka yuko byose byabayeho kubera Imana yabafashe mu mugongo. Ivyo onye rero ni kwa gudafita wa mutima ukunda Imana no kuyubaha mugihe ufise umutima ugororokera Imana no kuyubaha uramenya aho yagukuye naho igushikanye muri ivyo byose kugira ngo bikunde nuko habaye ya presence yo kuza kwanza kuyisanganira hama ugashira imbere ikiri mu mutima wawe wiyumvira yuko cyomenyekana kandi gahezi kagufasha ivyo navyo nta na hamwe zo kwigera ushika udafise suruse udafise ya etape canke ngufite wa mushinge rero nanje ndi ngaha nk'umushinge wanyu ndi ngaha nk'uwifuza gushikana bamwe muri mwege nkuko nanje Imana yahashikanye rero ndabatumiriye. Asante sana, merci beaucoup, ndagushimire cyane. Ego urakoze cyane. Nizere ko nubundi munsi ninda kurondera nshobora kuzokuronka ariko urashobora kubwira abantu ahantu bashobora kugusanga kugira ngo muje hamwe nk'ugwaruka mwiteze imbere muteze imbere n'urundi gwaruka rutaramenya uburyo rushobora kwiteza imbere biciye mu gusenga Imana ndetse no mu buzima bwa buri munsi haba gukora ibintu bigiye bitandukanye. Akajambo kanye mushobora kuba wabwira muri rusange donc ni ahantu bashobora kuba bo gusanga n'ingene bashobora kuba bo gutora. Ego murakoze cyane. Muri make kungene bashobora kuntora nababwiye umwidondoro wanje cyo bitwa presence present one as self mu rurimi rw'icyongereza je bantazira nitwa Bukuru Jamari. Ego aho sanzwe nshobora gukorera ni mu Buterebe kwibarabara g18 aho nsengera ni kuri Betere kujya gatandatu nukuvuga mu Buterere nyene. Ego akanimero kanje ka telefone ni 62 ubuso 8 ubuso 8 9 ego murahaye ukaze tuzoganira bike muri vyinshi bishoboka byo kugira ngo tugira aho twikuye naho twishikanye biciye muri wa mugabane wo gusenga hama Imana ikatwamiza kamaboko ikaduhezagira ikaduhunda yamigisha muri
muri za mpano zacu dufise zitandukanye ego cyane ndibaza tuzoshobora kugira aho twishikanye Ego. duhereye mu buryo bwacu buke no mu nguvu zacu Ego. no muri wa mutima uyemera ego cyane merci beaucoup ndagushimire cyane Ego. urugendo rwiza kandi Imana ikugire neza mu vyugiyemo byose ego asante sana namwe bazigame nka ntaco urakoze cyane asante sana merci beaucoup reka ndabashimire ndabipfuriza ibihe byiza kandi ndabibutsa yuko murabona ko umusore ameze neza yaraberewe cyane umwe mu basore bagerageje kwiteza imbere biciye mu gusenga nekeze mu buzima busanzwe bwa buri munsi apana kwicarana impano murashobora kuronka ingene mushobora kuja hamwe n'abandi ukiga amashuri tugacuja kwicara mugabo hari abandi mushobora kuja hamwe kugira ngo bigende neza hama mukabanza gusenga ibindi byose bikagenda neza ndagushimire my name is Basirano Indundi kasoro ya supu y'ubungeri nkunda ko bisanzwe on the selector man in town hama kandi the one and only ndabwira ko ndabakunda cyane Imana ibagirire neza Musiri Champion TV on the read hama kandi turi kumwe na DISARA ikigo gisanzwe kijejwe gufasha abantu bagiye bafise ubumuga bugiye butandukanye ndabwira ko ndabakunda cyane Imana ibagirire neza merci beaucoup